Mwiriwe neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye hirya no hino ku isi ndabahaye ikaze mwese aho tugiye kurabira hamwe idonido ry'amakuru akomeye cyane agezweho muri uno mwanya kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo ya 18 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024 ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza nga kuri nomonesha kure yacu ari nayo ya Burundi News TV ibonesha kure imwe rudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze rero mu idonido ry'amakuru agezweho muri kano kanya dore ingingo nkuru tugiye kugaruka canke tugiye kwibandaho mu gihugu cy'u Burundi by'umwariko abantu benshi haba imenyesha makuru by'Uburundi ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabandi bareba ku bintu byifashe nga mu gihugu cy'u Burundi barafata igihugu cy'u Burundi bakagishyira ku munzani umwe na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ni mu gihe abantu benshi basanzwe bazi neza yuko ku butaka bwa Kongo ariho umuntu bamufata bakamutera amabuye mpaka bamwishe ndetse bikarangira anashizemo umwuka niko byagenze rero ku butaka bw'iki gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu nyuma y'uko rero hakomeje kugenda haribonekeza canke yakomeje kugenda hagaragara by'umwihariko amavideo ndetse n'amasanamu agiye atandukanye ndetse nateye ubwoba aho umwe mu bapolisi kazi yaje kugerageza kurasa umunyagihugu bikarangira ahasize ubuzima maze abanyagihugu benshi nabo bakaza kugenda baramuteranira bakamutera amabuye umupolisi mpaka ashize mu mwuka abanyagihugu benshi batanguye kugenda bavuga ko rero ibyadutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari byo neza by'umwihariko biko birabera ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo byose bakabishinza General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko amakuru yama aradusumira canke akomeza kugenda aradushikira amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradusumira cyangwa se akomeza kugenda aratugera muri uno mwanya nuko hongeye kwibonekeza inkuru zivuga ko General Major Evariste Ndayishimiye ashobora by'umwihariko gutembagazwa ku butegetsi ndetse akaba ariyo mpamvu yanze kuba yo kwitabira inama by'umwihariko y'abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma iteraniye by'umwihariko muri Guinea Equatoriale nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushumira Perezida Evariste Ndayishimiye by'umwihariko haraheze indwi zibiri by'umwihariko azi neza yuko haba hariko harateganywa kudetanga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi ariko kandi akaba anateganya yuko ashobora kuzogabwa igitero kigabinje kuba cyo mukura ku butegetsi akaba ariyo mpamvu yongeye gukaza umutekano nga mu gihugu cy'u Burundi ntigeze hatangazwa abariko barakora iryo bara ariko kandi hari bamwe mu bavugwa muri uwo mugambi biganjemo bamwe bayobozi bakuru nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradusomera haba mu basanzwe ari abashikiranganje bagiye batandukanye haba mu basanzwe by'umwihariko ari abayobozi ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari mu bantu bakomeza kugenda baravugwa muri ibi bikorwa maze bakagaragaza ko General Major Evariste Ndayishimiye n'ubundi rusibiye ngaho ruzanyura haba hariho gahunda ndetse n'umugambi wo kuba yatembagazwa ku butegetsi hari abatagiye umunwa mu kuba by'umwihariko aribyo byatumye umudamu wiwe by'umwihariko General Ndayishimiye cyangwa umutambukanyi wiwe ndetse by'umwihariko n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika bivuga ko nawe yoba yarari muri uwo mugambi buryo bukomakomeye cyane ariyo mpamvu yahise amugena by'umwihariko mu kujya muri iyo nama nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira Gervais Ndirakobuca rero by'umwihariko yoherejwe muri iyo nama mu gihe by'umwihariko nta makuru ari yerekana ibyo General Major Evariste Ndayishimiye iyo basigayemo byatuma by'umwihariko yohereza umuhagararira muri iyo nama kandi akaba ari inama y'ingenzi irarabira hamwe ibigendanye n'umutekano ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira Uburundi burakomeza kugenda bwikoma u Rwanda cyangwa igihugu c'ababanyi c'u Rwanda yuko rero aricyo gikomeza kugenda kirakora ibishoboka byose kugira ngo gifatanye n'abashaka gutembagaza ubutegetsi nga mu gihugu c'u Burundi ni mu gihe kandi Uburundi bukomeje kugenda bugaragaza by'umwihariko ko bwiteguye Rwanda bwihanikiriye bimwe mu bagize uruhare by'umwihariko mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka 2015 ndetse by'umwihariko bamwe bafashwe bakaba bariko baratanguye kugenda baricwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira ndetse by'umwihariko hakaba hari n'andi makuru akomeza kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko bakomeza kuvuga ko igihugu c'abanyi aricyo cyoba gicumbikiye benshi mu bagize uruhare muri ibyo bikorwa turagaruka ku yandi makuru menshi cyane akomeje kugenda aravugwa. Minisitiri ajejwe iby'imigenderanire mpuzamakungu wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Thérèse Kayikwamba arayijeje gutangaza ko ibiganiro bya Rwanda bishobora kuzofata igihe kirekire. Ni mu gihe haheze iminsi mike ariko ubu gihugu ca Kongo
cyemeje gutangura ibikorwa byo gusenya umwari wa FDLR. Cyakora ntibirashyirwa mu ngiro ngo hemezwe itariki y'ibyo bikorwa bizotanguriraho, ariko amasezerano agendanye no gushyira mu ngiro ibyo bikorwa rero yaramaze kugenda arasinywa hagati ya Kongo n'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. N'andi makuru menshi agezweho, ndabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muhereye mu bice bigiye bitandukanye. Ndabifuriza igihe byiza, ndabifuriza amasaha y'umugoroba meza. Abatwumviriza mwese muri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ndabahaye ikaze. Abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro. Abatwumviriza bari mu bihugu bigiye bitandukanye by'abanyi, abatwumviriza bari muri Kongo, abatwumviriza bari mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, ndetse abatwumviriza bari mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, twizere ko muri amahoro kandi mumeze neza cane mu bihugu bigiye bitandukanye. Abari muri Uganda, abari muri Kenya ndetse na Tanzania, mu bihugu bigiye bitandukanye mu burengero bwa Afrika, mwese turabaramukije tunabaha ikaze. Abari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye iyo ngiye ibwota amasimbi, turabaha ikaze. Nimba bwa mbere ushise ngaha rero kuri nombonesha kuri ya channel yanjye ya Burundi News TV, bisaba kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bwihuse. Ikaze, turabire hamwe amakuru agezweho tuyatangurira nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Bamwe ntibajya umunwa mu kuvuga ko ibyahoraga biraba rero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aribyo bikomeje kugenda byibonekeza no mu Burundi, by'umwihariko umuntu akaba yaraje kugenda arategwa amabuye kugeza ashizemo umwuka, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe bagaragaza ko umuco, imiyoborere ndetse by'umwihariko na politike iri ku butaka bwa Kongo yazanywe na Perezida Tshisekedi rero yamaze kugenda arayihereza mugenzi wiwe akaba n'umunywanyi wiwe General Major Evariste Ndayishimiye, mu nyuma y'uko rero bamaze igihe ari bamwe mu bantu b'abanywanyi by'umwihariko bafitanye umubano udasanzwe. Bamwe bakavuga ko rero by'umwihariko ibintu bikomeza kugenda byonekeza mu Burundi batabishaka. Witegereje nga mu Burundi uburyo kasho zo mu Burundi usanga amabohero yo mu Burundi ahagaze, uburyo igipolisi ndetse n'inzego z'umutekano bihagaze, uburyo igiturire kiriko kiravuza ubuha ibigendanye no kugandagura abantu, kunyuruza abantu n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye biriko biraba, nta washidikanya yuko rero ari Sodomo na Gomora yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yamaze kugenda irimukira ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Muri iki gihugu c'u Burundi rero umupolisi kazi abanyagihugu baramuteye amabuye kugeza avuyemo umwuka wa nyuma, by'umwihariko mu nyuma yuko nawe by'umwihariko yarahejeje kurasa umunyagihugu akoresheje imbunda. Witegereje amasanamu akomeje kugenda aribonekeza, by'umwihariko urabona ikiziga cy'umwe mu bagabo ajyamye hasi, by'umwihariko ariko kandi hakaba hariko haribonekeza n'undi mupolisi, nawe akaba umupolisi kazi yaje kugenda aragaragaza isura yiwe, by'umwihariko yaviriranye ku buryo bukomakomeye cyane, ndetse abatari bakeya bakaba baje kugenda batangaza neza yuko banashyigikiye ibyo byakozwe, mu nyuma yuko nawe rero by'umwihariko yarahejeje kuba yo kwica uwo muntu. Amakuru akomeza kugenda yerekana ndetse n'aya mashusho ateye ubwoba yerekana uyu mupolisi kazi yicaye hasi, rero isura yiwe bayihinduye amaraso gutsagutsa, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ni ibyabereye rero ngaha mu Kamenge, byavuzwe ko rero by'umwihariko byabereye neza nyine ahangaha ahitwa Gatongati muri zone Rugari mu ntara ya Muyinga, by'umwihariko haherereye mu majyaruguru ashira uburengero bw'u Burundi, nk'uko rero ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye ndetse no kumva z'amakuru n'abamenyesha amakuru bacu baganiriye n'abanyagihugu bari aho ngaho bigiye bitandukanye byo muri iki gice rero, by'umwihariko bakomeza kugenda barabivuga. Uyu mupolisi kazi wishwe yarazwe rero cyane ku izina rya Mama Leta, naho rero uwo munyagihugu akaba yararashwe agapfa yitwaga Zamborina, rero yari mu kigero cy'imyaka iharugwa muri 40. Abanyagihugu baraganiriye n'ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko baragenze bati igihe byabaga Zamborina rero yarafise amajerekani ashika muri 2 ya essence ku igare ryiwe, by'umwihariko abapolisi 2 baramutegetse guhagarara, ariko we yonga kubyubahiriza. Umupolisi kazi niko rero guhita amurasa, undi arapfa. Muri ako kanya rero nibwo abanyagihugu bahise bahurura baratangura guhita rero batera uyu mupolisi kazi amabuye ndetse n'ibiti. Amashusho yakomeje kugenda arahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi, by'umwihariko aragaragaza uyu mupolisi kazi ababaye cyane, ndetse ubona yuko isura yiwe bayihindangije.
yarakomeretse mu maso bikabije by'umwihariko mu mugongo, amaguru ndetse no mu maboko. Ni mu butumwa rero bw'amajwi bwagiye burasakazwa canke burahanwahanwa ku mbuga nkwaniro by'umwihariko canke ku mbuga ngurukana bumenyi, bwumvikanagamo rero uyu mupolisikazi aratabaza bagenzi biwe by'umwihariko kwica atabariza rero bagenzi be kwica by'umwihariko abasivile ngo kuko rero bashakaga kurembura bagenzi babo. Rero bagenzi be baje kuza barasa amasasu hejuru, abanyagihugu bahunga by'umwihariko ugutambukanye buri wese agenda arahunga ukwe. Byanavuzwe yuko kandi abagabo bo muri ibi bice by'umwihariko aho ngaho byabereye batabashije kuba boguma ngaho mu rugo kuko rero botinyaga ko by'umwihariko polisi yoza kwihorera. Mu nyuma abajejwe umutekano ndetse n'abayobozi bo muri iyo ntara begereye ahabereye icyo gikorwa rero kigayitse bahageze kugira ngo batangure amatohoza yimbitse agamije kumenya ukuri kw'ibyaje kugenda biraba. Ibi byari bisanzwe yaramenyerewe rero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko igihugu cy'igitugu ndetse n'igihugu cy'igituranyi by'umwihariko cy'u Burundi, kuko rero abantu baho babaga by'umwihariko ari abasirikare cyangwa abasivile, hari abagiye by'umwihariko bicwa muri ubwo buryo rero baratewe amabuye. Ibyo byagaragaye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ahandi mu zindi ntara. Gusa ikitarakozwe nga mu Burundi nuko rero bamwishe ntibajya inyama ziwe, ariko muri RDC barangiza kukwica by'umwihariko iyo bakwishe bahita batangura kugenda barakota cyangwa bakatangura kugenda barakurya. Abagendanye by'umwihariko ibigendanye n'umutekano cyangwa se abajejwe ngaho iby'umutekano nga muri kino gihugu cy'u Burundi ntacyo baratangaza cyangwa ngo bagire icyo bavuga kuri iryo bara ryakomeje kugenda riribonekeza cyangwa se kuri iryo bara ryakomeje kugenda riraba. Icyakora by'umwihariko turacyarindiriye ibishobora kuza gutangazwa by'umwihariko na Pierre Nkurikiye asanzwe aravugira ubushikiranganje bwo hagati, iterambere rusange ndetse n'umutekano, kugira ngo abashe kuba yogira icyo amenyesha cyangwa se abashe kuba yogira icyo atangaza, nkuko amakuru yama akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nyuma y'igihe kandi nga muri kino gihugu cy'u Burundi hatavugwa ibigendanye no gutembagaza ubutegetsi, General Major Evariste Ndayishimiye byongeye kugaruka ndetse bikaba byaje kugenda biranatuma General Major Evariste Ndayishimiye atitabira inama ikomakomeye cyane yagombaga kwitabira, ndetse n'abandi bayobozi bakomakomeye cyane. Hari bamwe rero batarya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze indwi zibiri azi neza yuko nga mu gihugu ciwe hariko arategurwa kudeta, ariko kandi ngo ni kudeta ifisemo ukuboko canke uruhare namwe mu bayobozi bagiye batandukanye biganjemo abapolisi ndetse n'abasirikare bakomakomeye cyane, intwazagabo zimwe na zimwe ndetse n'abashikiranganje bamwe na bamwe, ndetse akaba yarafashe ingingo yo kugira ngo bamwe rero atanguye kugenda arabahindurira imirimo muri rusange. Ibi byaje gutuma rero atabasha kwitabira inama ikomakomeye cyane iteraniye by'umwihariko muri Guinea Equatoriale, aho yaje koherezayo umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cy'u Burundi Generali by'umwihariko Gervais Nderakobuca batazira ndakugarika. Ni mu gihe kandi Burundi bukomeza kugenda burashinza ibihugu by'abanyi by'umwihariko kuba rero ari byo byoba bicumbikiye bamwe rero mu bagerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, mu gihe bavuga ko ari nabo bakomeze kugenda by'umwihariko baracumbikira abagize uruhare mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015, ndetse na n'isa bakaba bagifise uwo mugambi. Imyidogo iri mu Burundi by'umwihariko muri iyi minsi cyane by'umwihariko iyo myidogo irafatiye ahanini ku biciro bikomakomeye cyane, ndetse n'umutekano ukomeza kugenda urazambanga mu gihugu cy'u Burundi. Amakori by'umwihariko aguma yongerezwa mu gihe by'umwihariko amikoro y'abarundi nayo rero aguma akoroka kubera ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro. Ubukene rero burahanze abarundi iruhande y'ibyo iyo myidogo kandi y'abanyagihugu. Ubu ngubu hiyongeyeho ko ibihuha biko biravuga ko by'umwihariko ibihanganye nga mu butegetsi bw'u Burundi biko birategura itsembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye, leta yo by'umwihariko yigumira mu gacerere ikabitagira icyo yovuga. Hari bamwe bavuga ko rero by'umwihariko ibigendanye rimaze iminsi birabiranga mu shamba rya Kibira by'umwihariko bemeza ko by'umwihariko biriko birategura itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, mu nyuma y'uko rero hamaze kubera amaoperasiyo abiri amaze guhitana ibitigiri by'abasoda b'abarundi ndetse n'ababarizwa mu mugwi w'abaroberi bazwi nk'aba FDLR ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
hari abemeza ko by'umwihariko ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yarananiwe kwikiza bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye, by'umwihariko bakaba bashobora kuzomukoraho. By'umwihariko General Prime Niyongabo aramaze iminsi atavugwa nga mu gihugu cy'u Burundi kandi ariwe arongoye igisoda cy'u Burundi guhera mu myaka 10 iheze. Uyu rero n'umwe mu ndakorwaho, ariko kandi akaba ari umwe mu bantu bariko baranugwanugwa canke baravugwa muri ivyo bikorwa. Mu makuru rero akomeza kugenda aravugwa, by'umwihariko haramenyeshejwe ko intango y'ibihuha rero by'itembagazwa rya Evariste Ndayishimiye ryavuye by'umwihariko ku mugambi akomeje kugenda arategura wo kugerageza gukuraho General Prime Niyongabo mu mabanga yo kurongora igisirikare cy'u Burundi, umugambi gushika ubu ngubu by'umwihariko utarajya mu ngiro. Ndetse gushika ubu ngubu uyu mugambi ntago ari ubwa mbere General Major Evariste Ndayishimiye awugerageje, ariko kandi by'umwihariko bagenzi biwe bafatanyije kurongora amabanga y'igihugu by'umwihariko bakaba batariko barawemera cyangwa se ngo babashe kuba bawushyigikira. Amakuru avuga ko mbere y'uko by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye amenya by'umwihariko iby'iyo coup d'etat by'umwihariko yaragerageje by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye yaragerageje gusinya itegeko karundura by'umwihariko rikora uyu mukuru w'igisirikare ku General Prime Niyongabo by'umwihariko rimukura kuri izo nshingano. Avuga ko by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yaryohereje ku mushikiranganje wa mbere by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira, ndetse by'umwihariko akaba yararisuzumye ariko ndinga akaritera twatsi, ndetse ngo Evariste Ndayishimiye yiyongeye by'umwihariko gutanga iryo tegeko kwa General de Brigade Jire ndiho ku bwayo rero asanzwe agendanira umukuru w'igihugu by'umwihariko Chief de Protocole d'Etat, amutuma rero by'umwihariko kuri shira umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca kugira nawe by'umwihariko ashireho umukono wiwe. Amakuru avuga ko by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yatumye uyu Jire ndiho ku bwayo guca rero yongereza abasirikare by'umwihariko kugira ngo bakomeze kugenda baracungera umutekano, mu nyuma y'uko yaramaze kugenda bamenyekana amakuru y'uko General Prime Niyongabo ari mu mugambi ukomakomeye cyane wo gufatanya n'abansi b'igihugu by'umwihariko bariko baragerageza kuziyatsembagaza ubutegetsi. Ariko kandi amakuru akomeza kugenda aravuga ko uyu Jire ndiho ku bwayo yihuse by'umwihariko gutegura ingabo zigiye zitandukanye, ariko kandi amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa aradusumira, akaba avuga ko Gervais Ndirakobuca by'umwihariko yanze kuba yosinya kuri iryo tegeko. Amakuru avuga ko Gervais Ndirakobuca rero yanze gusinya ku itegeko rikora rero General Prime Niyongabo. Ndirakobuca rero yoba by'umwihariko yarishuye uyu Jire ndiho ku bwayo ko Perezida by'umwihariko atigeze aramubwira ku bigendanye n'iryo bogoza by'umwihariko, ndetse by'umwihariko akaba yaraje guhita Evariste Ndayishimiye akaba yaraje kugenda abona yuko amazi atari yayandi, agafata ingingo yo kohereza General Ndirakobuca by'umwihariko mu nama ikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru akomeza kugenda avuga ko rero by'umwihariko abegereye General Major Evariste Ndayishimiye bamaze igihe by'umwihariko baramwingingira kuba yo kuri yo bwabaga agakura by'umwihariko General Aigeme Bunyoni nk'umwe rero mu bo bahoze barakorakorana cyane mu bihe byahetse, by'umwihariko akaba yamukura by'umwihariko mu ibohero, ariko undi akaba yarabyanze, ndetse ngo bishobora kumukura ku butegetsi. Biravuga ko hariko harategurwa ibikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko bigendanye no kuba abatari bakeya bakomeza kugenda by'umwihariko baragaragaza ko hariko haragaragara icyuka kibi mu nyuma rero y'ibitero bikomakomeye cyane biherutse kwibasira igihugu cy'u Burundi. Hari abatajya umunwa rero mu kugaragaza ko kaba kashobotse ka Evariste Ndayishimiye, ndetse bamwe bakanagaragaza ko Evariste Ndayishimiye by'umwihariko naramuka akuye ku butegetsi ashobora kuzotangura gukurikiranwa n'inkiko mu buryo bukomakomeye cyane, nk'uko amakuru yama aradushikira cange amakuru agumya aradusumira muri uno mwanya. Bivugwa ko rero bamwe mu bagize uruhare mu gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza n'ubundi by'umwihariko ataho bagiye ndetse bahari bakaba bariko barategura ibindi bikorwa bishasha, ndetse bakaba bariko baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko batewe impungenge by'umwihariko n'ibiko birabera mu gihugu cy'u Burundi. Imiryango igiye itandukanye iharanira agateka kazina muntu ntirya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hakomeza kugenda haribonekeza cange hakomeza kugenda haragaragara
ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse ibikorwa binateye ubwoba. Bamwe rero ntibajya umunwa mu kwemeza ndetse no kwerekana neza ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko hakomeza kugenda haribonekeza ibikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko byerekana yuko by'umwihariko agateka kazina muntu katariko kubahirizwa. Ibi kandi biriko biraba mu gihe amatora yimirijwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi akomeje kugenda arategurwa, ariko kandi imigambwe igiye itandukanye ndetse n'abarongoye indi migambwe igiye itandukanye bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza ko by'umwihariko badafise icyizere, ndetse by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda berekana neza yuko by'umwihariko by'umwihariko uburyo amatora akomeje kugenda arategurwa by'umwihariko bitanga icyizere kitari cyiza cyuko rero ayo matora ashobora kuzogaragaramo ubusuma bwinshi cyane bugiye bitandukanye. Bamwe mu barongoye imigambwe igiye itandukanye rero ntibarya umunwa mu kwerekana ndetse no kugaragaza neza yuko by'umwihariko ibiriko biravugwa ndetse n'ibiriko birategurwa by'umwihariko ataho bihuriye by'umwihariko n'ibyakabaye birategurwa. Harakomeza kugenda hibonekeza ibigendanye n'igandagurwa rya bamwe rero mu bayobozi bakomakomeye cyane ndetse na bamwe mu basanzwe babarizwa mu migambwe igiye itandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Imigambwe irimo nka CNL, Frodebu ndetse by'umwihariko na Iprona n'iyindi igiye itandukanye irakomeza kugenda itakamba ivuga ko by'umwihariko ibangamiwe n'uburyo rero umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD utariko rero uratanga amahoro n'ituze ku bigendanye by'umwihariko nabo badahuje ibyiyumviro nk'uko amakuru yama akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira. General Major Evariste Ndayishimiye rero by'umwihariko arakomeza kugenda by'umwihariko aratungwa agatoki kuba rero ari umwe mu bantu bakomeje kugenda bashobora kuzotuma imyivumbagatanyo ikomera ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Abarimo nka Honorable Agathon Rwasa by'umwihariko ndetse n'abandi bashinga amateka bagiye batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko ibiriko birategurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko ari nk'ikinamico, ndetse bakavuga ko badashobora kuzemera ibiriko birategurwa mu bigendanye no gutegura aya matora. Tugaruke ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko turabire hamwe ibikomeje kugenda biravugwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Duhereye ku bujejwe ry'imigenderanire mpuzamakungu Tereze Kayikwamba yaje kugenda arasobanura mu gihe impaka rero zikomeje kwiyongera ku bwerekeye amasezerano ari hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Rwanda na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo yijeje ko rero nta kibazo kirimo, asaba abantu kwihangana kuko rero ari inzira izatwara igihe kirekire. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Rose Tereze Kayikwamba by'umwihariko yashakaga gusobanura uko rero byifashe mu nyuma yo kubonana n'umukuru w'igihugu rero Félix Antoine Tshisekedi kuri wa kane uheze ku igerekezo 17 ukwakira umwaka wa 2024. Mu buryo rero butaziguye Minisitiri Kayikwamba yaratangaje ko ari raporo gusa igaragaza imigambi myiza cyane impande zombi zagaragaje mu biganiro by'u Rwanda, nk'uko rero iyi nkuru tukesha Media Congo Akadomonet ikomeje kugenda irabisigura. Ati impande zombi rero by'umwihariko zarateye intambwe ikomakomeye cyane mu kumenya ibibazo bya buri wese by'umwihariko ntidishobora rero kwerekeza by'umwihariko ku mahoro yo mu karere niba rero uruhande rumwe rwanze kumenya ibibazo byarwo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Byongeye kandi Rose Kayikwamba by'umwihariko yaranagarutse ku ijambo yavugiye mu kanama gashinzwe rero umutekano k'umuryango w'abibumbye, aho yagize ati biroroshe cyane gutanguza intambara ndetse by'umwihariko no mu buryo rero butitondewe kw'igihugu by'umwihariko gifise imigambi mibi cyane, ariko kugira ngo uyiranguze ukeneye ibihugu bifise rero imigambi myiza cyane. Amaherezo umuyobozi w'ububanyi n'amahanga yarahamagariye rero abantu bose kwihangana kuko rero nk'uko abivuga ngo yari inzira izotwara igihe kirekire cyane. Amakuru akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko cange aradusumira nuko igikomeje kugenda kibazwa ari uburyo Kongo ikomeje kugenda irakora iyo bwabaga ndetse ikaba ikomeje kugenda iratanga ubutumwa bukomeye
zikomakomeye cyane. Hari bamwe rero batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko Kongo ikomeje kugenda iraba agatereranzamba mu nyuma y'uko rero hamaze iminsi haravugwa ibigendanye n'ibiganiro, hakomeje kugenda haravugwa amakuru akomakomeye cyane agendanye no kuba nga ku butaka bwa Kongo inzego zijejwe umutekano ziriko zirarambagiza cyangwa se zimaze iminsi zirategura ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no kugura izindi ntwaro zikomakomeye cyane za gisoda. Abantu benshi bariko barakuka umutima mu bigendanye n'iyo myidogo ikomeje kugenda iragaragara yibonekeza nga mu gisoda ca Kongo. Bivuga ko rero abayobozi bakomakomeye cyane mu nzego z'umutekano bari ni Yoroderi mu gihugu c'Ubuhinde kugira ngo barabiramwe uburyo bogura izindi ntwaro. Ndabashimiye, dusubire mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru agezweho.